Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Ndabandanya no kuvuga intahe, ariko iyi ntahe niyo ya nyuma muri Tanzania. Ni video ya 27 canke se audio ya 27, kandi nipfuza ko ariyo icipfunga. Kumbura ibyo ntavuze nzoza ndabivuga niko ndigisha, ari gihe namasanga nzanye ibintu bihuye navyo nkaca mvuga ibyo ingene byagenze. Hanyuma tuzoja twinjira mu ndwiza, zoca ntangura kuvuga intahe yo muri Australia. Kandi bana b'Imana ndabipfuriza kuzumva intahe yo muri Australia, kuko irimo byinshi byiza, kuko niho Yezu Kristu yafatiye, niho Yezu Kristu yanumiye kumwubaha no kumukorera. Ndagwipfuriza rero ko wakurikiranye iyo mu Burundi n'iya Tanzania n'iyo muri Australia irimo amavuta kabisa ku bwanje. Hanyuma rero shaka gupfunga, nariko ndababwira ku audio ya 26 nariko ndavuga ukuntu nabonye umuntu narinzi ko atakiriho, hanyuma tukaba dusigaye tuvugana kuri telefone. Ahari hose Imana ikomeze imuhezagire cyane. Hanyuma rero ndi mu nkambi ya Gitare, mu nkambi ya Rukore. Narababwiye ko twari twimukiye mu nkambi ya Rukore ya mbere. Noneho rero twimukiye mu nkambi ya Rukore ya mbere ari uko nari naravuye Kigoma gupimwa. Hanyuma narindi mu nkambi ntegereje ko bambwira kurira indege nkaza muri Australia. Hanyuma nimukiye Rukore, ntibyari byoroshe bana b'Imana kuba wasambuye inzu wahora mukaza kubaka. Kandi ahantu nyene murumva ko hamwe baza kongeza abantu mu mabarabara, abantu baba barahungutse ko, ariko ugasanga n'ahantu epfo ibibanza byaba biri heza byasaba kubigura. Abandi bakabajana ahandi hantu usanga ari kure nyene, mbese ibintu nk'ibyo. Rero jewe naraterese ntereta ikibanza, mbere nari naguze ibibanza 2 n'icy'umuntu w'umugenzi wanje. Hanyuma nubaka nyene hafi yo kwisoko ahantu heza, ndubaka gufyatuza amatafari kugira iki. Hanyuma baratanga amashitingi kuwaba yamaze kubaka. Jewe rero baje kumpa shitingi basanga inzu itarahera, bagaca banyima shitingi bakambwira ko bazogaruka ari uko nashize ku ibiti hejuru. Hanyuma rero aho twari twimukiye byasaba ko dukorera ku ivuriro rya Rukore. Rero jewe baca bampa no gukora ahantu mu mavirage. Amavirage yari hakurya Rumasi, Rukore bavuga ko ari amabarabara. Bampa gukorera ahantu mu mabarabara yepfanu kure. Rero naguma nimvuga ati sije nzabona harageze ngo nigire muri Australia. Basi kubera ndibuka ko menya nyimba hari muci nyene, nkasanga iyo ndi gukorera ni kure, ariko nyene nihibyo ubwo nyene nkabandanya akazi. Kindi nacyo naragiye gukurikirana wa munyokuru bahora bantwenga ngo ninjira ngo mu nzu y'umukecuru ngo w'umutwa canke se abantu nyene bisekera. Kandi bana b'Imana ntugase ku muntu agwaye canke ababaye canke asa nabi kubera umubiri inyambaro, ntuzobiseke. Rero kuko wa wundi yantwenga mbwira ati umuntu usa gutyo kabisa n'igitabo mu ntoki umukoze uri ikiti burya irya nzu winjiye ujya nyanambwira. Naje kumenya inkuru ziwe kuko narageze muri Australia. Uwo muntu ndumva twarigeze kuba tuwasiriyana.
yaje kugwara aramera nabi, yaragwaye ingwara kabisa mbi, na cyane cyane ko icyo gihe wenda mu Burundi ata n'imiti yo gupfupfaza neza canke se sinzi, gusa nawe yapfuye nabi, bambwiye ko yapfuye nabi ababaye kweri ariko Imana muhiye kuruhuka neza, nyimba koko yoba yari yarubasha Imana mu gihe cyo kurangiza kiwe canke sinzi, Imana niyibona byose. Mugabo je cyo ndakwibwirira no kubwira ko atari byiza gutwenga umuntu. Hanyuma narakurikiranye rero uwo munyokuru, ndabona ahantu bari bimukiye ari kumwe n'umuhungu wiwe n'umukazana n'abana. Hanyuma icyo gihe rero ntaraheza kubaka muri hasere rero baza kundondera, ubwo ntibamenya niyo bari bundonderere, aderese bari banzi ko rumasi yari yahindutse, ariko baca bararondera hariho musazanje nawe yari afise dosiye, ariko we hariho ikintu cyari cyabayemo gitoya cyatumye tutatazira rimwe. Mugabo bariko baramurondera kugira azosubire mu bipimo, kuko bwa mbere twaragiye gupimwa twese, wewe ntibyakunda bivanye n'ikibazo cyari cyahabaye, umwe muri bo yari yagwaye. Mugabo je barankorera kuko bari bamaze kuducamo kabiri, afise umuryango wiwe nanje afise umuryango wanje. Noneho rero baca baramubaza yuko bazi yondi naho nimukiye, arababwira ati rero gerageza urumurondere umubwire ko kuri hasere tumutegereje. Basi rero uwo musazanje yaciye arondera n'umuntu araho afise nibasikera, amubwira ati gerageza muhige Zipora, mumubwire ko kuri hasere bamutegereje, kandi hari ku mugoroba bamutegereje, ati hari igihe kumbure baba bashaka kumubwira kugenda canke ibintu nk'ibyo. Rero nagize gutya ndiko ndaduga, ndiko nava mu mabarabara nakoreramwo, hanyuma mbona umuntu ari kwibaskeri, kwanza yari namubyaranje akaba yari na muramwanje, ahetse wa mwana musazanje kwikinga. Hanyuma barambona, mbona bapfu, nibaza uwo muntu ariko aratwara ibaskeri nkuko ndamumenya, numva ariko ndahunga ati uwo muntu ntanangonge. Hanyuma ndamubona, hanyuma barapfunga igare, baca barambira ati hute vuba kuri hasere, bategereje wewe. Basi ca ndihuta kuri hasere, hanyuma ndashikayo. Ubwo ndashitse rero barambwira umugabo yahakorera yitwa Nelson, yari karandondera, duca turinjira, ndinjira. Aca arambaza ngo Everine ndisa ngo waraje kubaka? Ntoyani mugabo ninzu isa niyaheze. Ngo baraguhaye shitingi? Nekane ntibarampa shitingi, ntibaraza kumpa shitingi bakayinyima ngo kubera ngo inzu itarahera neza. Aca arambaza ngo Everine ngo mwese ngo muracyari nguri sawa? Ntego ni sawa. Sinzi umwana wanje yitwa Godias, niwe numva ngo na Gavo, ni Gavo we ninde umugara soma neza. Godias te diedo twese abona te bose turi sawa. Ngo nibara guhashitingi ntoya, ngo yihorere ugomba kwigira ngo muri Australia, ngo yihoze muzokwironka, muzosanga inzu yawe yuzuye. Nteye ubujya rero ngo itariki nzinizi ngo muzoba mugiye kurira ngo mugende ngo hanze. Mana naranezerewe, arambwira neza byose, nasohotse numva umutima reka mana yanje sinzi ukuntu no bibabwira. Ubwo rero naragiye naciye nyene mbwira uwo mubyaranje n'umwana niwo musazanje yari mutoya, ati burya rero bambwiye ko ngomba kuzoja muri Australia mw'iyi minsi, atariko ntabwo ari byiza ko ngira abandi bantu ndabibwira, ati kubera mu nkambi ntibimeze neza, bo hava bagirira nabi, kuko nyene abantu nahari ya rumasinaba
ibintu byo kuza bagerageza kuturoga ngo burya ngo hapfuyemo umuntu umwe ngo dosiye yo bipfuye bagerageza, ariko nyene kubera Imana yari kumwe nanje ntacyo ibyo bagira byose byagusa. Nibwo rero hageze no ku kazi ndagenda nabwira superviseur wanje yuko bamaze kundarika kuzogenda, ariko ko no bandanya nkora kuko barakuraritse barakubwiye n'akazi wacu hagarika, kandi ku kazi baraguhemba neza. Hanyuma jewe rero ndamubwira ati rero nshaka kubandanya nkora akazi kugeza ku itariki zinizi kugira abantu ntibamenye ko ndi mu bapanzwe kuja bazogenda muri uku kwezi. Ati nta kibazo. Hanyuma rero nagumye nkora akazi, mugabo superviseur arandika ikete ararungikira abatanzania bakuru, kandi kubera ko nari narakoze neza, ndumva nari maze imyaka 3 irenga nkorana nabo, kandi umukozi mwiza atigeze yitwara nabi, barandika ikete bampa na certificate yuko naho nzogera hose ishobora kumfasha, n'ubu ndayifise. Hanyuma kandi barantekereye n'utuntu, barampa n'umupira n'inkofero biranga akazi nakora, mbese nyene baranyandikira n'ikete, n'ubu ndabifise. Rero ako gapira ndanagakunda, ahubwo nza karanashaje muganda ndakabungabunga kugira nama nakirukiyeko. Basi rero harageze rero konza kurira indege, byasaba ko tuja ahantu muri Kanembwa. Tugiye ahantu muri Kanembwa, hariho na mwene wacu yari yaraje mu nkamba afise ikibazo, ariko ibyo sinabirandiriye ko cyane, gusa naramubwiye yari afise umwana wiwe yaranagwaye, wa wundi nama ndababwira yitwa Ntiruhungwa Severa, kubera ibibazo nyene by'umuryango yari yaranasatsemo n'ibiki n'ibindi, umwana wiwe nuko yarameze, ariko nariko ndamugirira neza. Ariko nyuma bamaze kumbwira kugenda, namubwiye ntihumura, barandaritse kuja muri Australia. Abaja muri Australia cyane mu byo bihugu byiza Canada, Ubwongereza n'ahandi, baragirira aya mahirwe bakaronka amahera bakaza baratumira imiryango. Ati ninagerayo bikazogenda neza, nzokugirira neza kandi nzokuvuriza umwana. Ati nta ngorane. Hanyuma nyuma naje gutira telefone, nta telefone nagira, naratiye telefone umuntu shira mu tunomero twa bene wacu mu Burundi, bo bari bifitiye amatelefone. Ndabwira mutoyi wanje tubujya rero bandaritse ko ngomba kuzoja muri Australia, nzova mu nkambi itariki zinizi, rero uzoze kumperekeza, uzoze no kugira ku n'amahera mwamwe narifise nzoyamuha ayasubirana inyuma, kandi ndanamubwira n'ibintu azozanzaniye. Rero umwene wacu yaravuye mu Burundi araza, yaje hasigaye iminsi 2 nyene kugira ngende kurira indege. Hanyuma mwene wacu harageze, bana b'Imana abantu subi inyuma gato, urumva kubera ko nashimye kuja kubahana naguze ikibanza, abantu bo mu village B3 bo natwara bo bari barabatujije ahandi, ariko nagomba kuba ndiyo, mugabo kubera ukuntu hari hameze kandi nari nifitiye amahera sinagiyeyo, n'umukosiye naremeye ndabuheba nza kwiturira ku rindi barabara. Ariko abantu bo muri village barankunda cyane, kandi hageze nyene barandaritse nyene hasigaye iminsi ngahe ngo nzogende, naciye naragiye ndabakoranya, ndabakoresha inama, ndabaha amahera, ndabasororera. Abo twakorana kwa muganga ndabasezera, abo twakorana turabakoseye narabasezeye nyene, nabo banyipfuriza amahirwe, kuko kabisa atari bantu bake bamvuma, abenshi barampezagira. Hanyuma ndava mu nkambire, nyuma rero baba abantu bamwe nyene mubo natwara, impuzu narifise, ibintu bimwe mu byo narifise byose urumva narabigabye, nasigaranye impuzu nabona ko zibereye ko nzoza kurirana indege. Nikindi kandi mwene wacu nawe naramubwiye, kuko numva ngo bazanye y'ibitenge ngo baragurisha, yari yazanye ivarisi ishakosi yuzuye ibitenge,
ibintu nk'ibyo. Rero umunsi wo kuja kurira indege mwene wacu baramperekeje na wa wundi nyene yari asanzwe mu nkambi agwajije umwana, baramperekeje. Mwene wacu rero ni umuntu anankunda cane, atangura kurira, mwene wacu ankurikira. N'uyo wundi biraba ndababwira ni mwihangane, je ndagiye, kumbure tuzohurira ku Mana, canke se Imana niyabishaka nzoza mu Burundi twongere tubonane. Kuko no mwidoseye barakubwira ko barambwiye ko nyuma y'imyaka 2 nzoba afise uburenganzira bwo kuja mu bihugu ushaka. Hanyuma mwene wacu ararira, nkamubwira ati ihangane, ndurira ibasi, nuriye ibasi n'abana banje n'abandi bantu twurirana ibasi. Hari n'amajambo umugabo yitwa Buramatari yadutekereye, nzoyavuga ikindi gihe. Hanyuma jewe umushoferi yakubise mu rufunguzo mu ibasi, ibasi atangura gutitima. Basha kwamenga novuga ati nimureke jewe mvemo. Nayuriye ndyohewe, ariko nyuma numva muri jewe ati ati ubusinzongera kubona bene wacu, ati unyene ndahevye Afrika, ndahevye Burundi. Cantangura kurira, nkiyumvira ngo ndabivemwo. Ubundi mutima ati reka ati bandanye. Hanyuma ndasezera mwene wacu, yarize yabuze uko abigira, nane narize, natanguye kurira. Mugabo je ari uko ibasi bayakije, kandi amabasi meza. Turagenda, ariko ngeze mu nzira ndihanagura, ndavuga nta kundi tuzohurira ku Mana. Hanyuma twaciye tugenda ahantu hitwa Kanembwa, niho rero twageze. Turarindirira, nyuma ari transite ya Kanembwa, turaharindirira. Tuharindiriye, nyuma twaje kuva Kanembwa rero batujana ni mu bice hari ikibuga cy'indege nyene gisanzwe. Hanyuma indege iraza, tubona indege iraje, kubera naho nyene Kanembwa baradupima, basanze ufise ikibazo warasigara gupimwa kuja hanje. Bana b'Imana hari benshi byagiye bigora, bagasubira inyuma kandi bari bizeye kugenda. Ni nako no kwinjira mu ijuru bitazoba byoroshe, kubera haba no ngaho muri Tanzania nkiri mu nkambi ya Rumasi, abagize amahirwe yo kuja mu bihugu byo hanze n'abantu bambunde bahonyore, abantu batiza, abantu benshi bize baraferinze. Guferinga n'icyongereza byaragoranye biranka, ariko hari abantu b'inkandagira bitabo, abantu batize. Nanje hari abantu bantwenga ngo sinize, hariho n'abandi bahora babigwiza n'ubusa, mugabo babonye nuriye indege baravuga ngo na wundi atize. Bamwe baraja ni Burundi baragurisha amatongo, bavuga ko n'abatize buriye indege bagiye hanze. Basi rero aho Kanembwa twarahategerereje, haragera turagenda kurira indege. Ndabona indege, ariko hari umwana wanje umwe yagize ubwoba, ariko yarakiri muto, ararira, ariko ndavuga ati turayurira tu. Yari indege nyene zisanzwe zijya zijamo abantu 50, ngira hoba hari kujamo nk'ijana sinzi. Hanyuma canke nka 50 gutyo, itugeza muri Kenya. Rero tugeze muri Kenya, ariko bana b'Imana, jewe twageze muri Kenya ari ku mugoroba, mbona amatara nyene, mbona ari mu gisagara, indege iri kirugururuka. Nkavuga nti ni naho twokwigumira ngaha, ndabi gisagara nibereye mu kirere, ni naho twokwigumira ngaha. Ariko siho twagomba kuguma, kandi aho mu aho nyene muri Kenya twarahagumye, turahaguma nyene kugeza twamaze iminsi 2. Hanyuma batugaburira, tuba twugaraniye no mu rupangu, torenga urupangu muze no kuyerera inyuma y'urupangu mubone Kenya ngo imeze gute. Ariko nyuma baraduha utuntu. Je rero natangiye kubona ko ndi n'umunyamugisha, afise umugisha. Hari utuntu batanga, abandi babaha 2. Mbwa jewe ngiye kuraba mbona bampaye 3. Hanyuma ndabyishimira, simvuze n'utwari ko niyo tuvuga
baraduhaye impuzu tugenda twambaye amapataro n'ibindi canke n'ibintu by'ibikoyi, bakaduha n'amakariso, bakaduha n'amapamperese y'abana. Amapamperese y'abana rero twari twaramenyereye uri umubose wandi je nakoresha amaranje ku mwana, kandi nari mfise amaranje meza, iyo nzoza nambika n'umwana wanje ngeze Burayi mwene wacu yari yanzaniye, ariko mba ntangoye kubona pamperese ngira n'igifaransa, icyongereza amanepi canke nepi. Hanyuma ubwo rero batanga rero n'utwo tw'udukariso kuba mama canke n'abantu je rero bampaye dutatu kandi abandi babaha tubiri, nabyo rero narabonye ati nabyo narabyishimiye. Hanyuma twaruriye rero indege, noneho dutangura kubona za ndege kabisa. Kwanza jewe twagiye kurira indege itujana nyimba ari Singapore ituza Australia, hanyuma ntabwo wabona ngo aho iteretse canke igiriki, ubwo twabona baza badushorera iki, tubona twinjiye ahantu hanyuma tubona turi mu ndege, indege iriko irasuma gusa, ikidege amahanga yose ntibaje. Nubu rero ndafashe ikirere, hanyuma twurira indege, iyo ndege rero tukagenda ugategera ko indege izururuka ngo ushike igiye ukabura, ariko nyene turagenda. Tugeze kama nyimba ari Singapore, sinibuka nyimba twaciye muri Singapore. Hanyuma abana b'Imana ntangura kuzambona ibishoferi cyane se ibirefite mu cyongereza, ibishoferi mu kirundi canke sinzi bya bindi abantu bajamo, hanyuma ugafyonda inambu ugomba kujako kikabujana. Rero nabonye badushize ahantu turagakundi, ngiye kubona bamwe barinjira, mbona kiriyuguruye nk'uku, bamwe barinjira, mugabo umuzungu yari yaraje kutujana, aravuga ati niturindire aho nyene ntituzi n'icyongereza, mugabo harimo umuntu kabisa umwe yarazi icyongereza yagerageza kuzaratubwira. Hanyuma bamwe tubona barinjiye, tubona birugaye, bikati none babajanye ko babadukuyemo. Umwe wese agaca yiyegereza umuryango wiwe, ntava atatana n'umuryango wiwe. Aho tugize gutya tubona hahantu n'ubundi hariyuguruye, tubona babantu ntabariyo, tibi nibiki. Hanyuma twongera baravuga ati nitwinjire, natwe turinjira. Twinjiye hanyuma tubona turagiye, tubona karahagaze, utumva yuko kariko karanagenda, tubona kariyuguruye, tutangura kubona ibirori. Ahandi hantu kandi nyene muri Nyagice nabona abantu abazungu n'abirabure bamwe bake boya cyane, nk'umwirabure umwe kabona abazungu bagiye ku kantu, kabona kariko karagenda nk'ipfuza, ariko icyonka nanje kajya kantu ngo nakajeko. Nyuma rero narakagiye ko muzungu nimba yarabona ko tubishaka, nanje mbona nakagiye ko kagenda ukuntu nyene numva biranshimishije. Hanyuma twaragiye rero baratuhindurira iyindi ndege, nyuma tuza kubona twuri iyindi ndege ariyo rero yaje kudushikana muri Australia ahantu hitwa Sydney. Hanyuma rero bana b'Imana ntugatwenga umuntu ngo ikintu cyamunaniye kuvuga canke ukamubona nk'umushamba canke iki. Oya, kuko mu Burundi canke mu Banyafrika urashobora kuvuga igifaransa nabi canke icyongereza nabi, umuntu ukamenga yo gutwenga. Canke urashobora kuba ubona ibintu bitetse ukuntu utazi n'ingene bari bubige, umugabo kumva nk'umuntu abizobereye ariko aragutwenga. None mugatwenge, kuko mu ndege batugaburiye amasipageti bamwe ntitwatuzi ibyo ari byo, bikatunanira kurya tukabishibura. Bakaduha amapome nyimba ari igifaransa, niko numvise mu Burundi bayavuga, mu cyongereza n'ama-apo. Bakaduha ibihapo byiza ukakiraba. Inzara nageze muri Australia, inzara iri mu kunyica, kukwanga kurya ibintu ntazi. N'abandi mugabo ndashima uwo muhungu umusaza nje yarabise imyaka amenya 12 canke 11,
umuhungu wanje nawe ngira yari afise imyaka 9 canke 10 baba barabirya mugabo nkajya agakate n'utuntu kandi mu ndege haba hari ibyo kurya biryoshe bakadugaburira ibintu biryoshe mugabo indege indege yinjiyemo abakimbizi byari yapfa tugata munsi y'indege ibintu bitunaniye tugata munsi y'indege jewe niyumvira ngo mpaguruke nje no kuri wese cyangwa umwana yambwira ati mama ndashaka ukiyumvira nkumva ninahaguruka indege hava ikoroka abana b'Imana ukamenga indege ninahagurukira irakoroka umenga ndayikorora ariko mu by'ukuri siko biba bimeze kandi usibye izi ndege zikorera Kenya n'u Burundi canke na za Rwanda wumva yuko irikirana canke inanyiganyiga ibidege bijamwo abantu amajana n'amajana igihumbi iyo cyamaze gufata neza ikirere kigenda neza ntiwumva kijegajega eka basi rero icyo gihe rero urumva sinari bwamenyera indege ariko ubu indege narayimenyereye nta kibazo ibintu nk'ibyo hanyuma rero naje kwisanga rero ngeze muri Australia nahageze itariki 5 z'ukwicenda muri 2006 hanyuma ngera aho hantu hitwa Sydney ngeze ahantu hitwa Sydney ntangura kubona ku kibuga cy'indege ndahabona umurundi abavuga ikirundi hanyuma ariko ntabwo je nagomba kuja muri Sydney nagomba kuja ahantu hitwa Melbourne odiyo irihuse ariko je nahora nsenga Imana ticyozoma timana je uzome bazoshira ahantu heza aho uzobona ko ari heza ko baratugirisha amasemina iyo tuzoja kandi jewe n'ubundi muryango umwe ntibari baraduhaye iyo tuzoja abandi bose babahaye jewe namenye iyo nzoja ku munota wa nyuma kumbure ibyo ntavuze nzobivuga ninjiye muri Australia mu ndwiza kwanza ni mwindwi nyene kuko iyi audio ni ndumva izoja kwa mbere canke umwanya wari wo wose nzobivuga ibindi hanyuma umukama Imana abahezagire cyane gose mwese mwakurikiranye intahe yanje n'abazobandanya gukurikira bose Imana izobahezagire kandi muzoyikuremo kwizera Imana igira neza Imana ni nziza cyane kandi Imana ifise imigambi myiza kuri twebwe hanyuma ndakwipfuriza kuzumviriza intahe yo muri Australia mwarahezagiwe n'Imana.